nk'umuntu akunda gusenga abamere b'abarundi kazi turabizi ngene babimeze mwavyakiriye gute shaka kutubwiza ukuri akuvugisha ukuri ntabwo nabishimye mama nabesha bikunda aguma asomana n'abakobwa yego iyo wabibonye aramuzi ndagowe uzomutwara ja ndamutwara nyine atamuzanye twomuhana oya hari ibintu bahara bagira bagaca bagumiza ino je mama namubwiye ikintu kimwe nabwiye ma ndakuzanira mu Tanzania ariko ndakuzanira no mu Burundi ndakuzanira babiri umva gute nshaka umwe singomba babiri nibo sawa ya babiri imana ntivyemera kandi nkaca ndamuha impanuro kuzomutunga forever ntazogira uwundi asubira gushiraho marundi je nigezema nandi ko ndakubwira ntazogira uwundi uzana umwe mfise umwe abamaze nta numwe je nakubwize kuri rero nta n'umuntu n'umwe je ndiga nkundana nawe kuva mvuka n'umwe gusa ivyo biza imana baba star Mungu wanje kwanza niyakuze imyaka 17 nzomuzanira abakobwa ariko ndafite natamba ndiko ndafite nata kuva mvuka cyangwa kuva ntangura gukora filme muri make sinari bwamaramare nkujya munsi none nuge mbona muzi kuva mvuka nta na message naho ushaka kumuronda kumubwira ati twereke message John Kay yakwandikiye nta nimwe yobona nimero yanje ya telefone I don't think you kayifise donc yaragufiriye Bonjour les amis, comment allez-vous? Meze neza, moi je vais très bien. Meze neza shima Imana, uyu munsi mwiza, nimba ushoye kora kino kiganiro, nizere ko uguwe neza, hama nimba bitameze neza naho, just pray. Senge ubibwira Imana n'inshuti zawe zo hafi, kora ko hariho intambara zimwe zorohe tuzibwiye abantu bacu bo hafi. Anyways, mazimisi ntagendera abastar aho baba mu ngo zabo kenshi mu mazimisi mbona aho riganira muri message mubwo no musanze ati ngiye soke ngende kubera ko numvise ko ari umuntu yaje kandi uwo muntu afite ibintu nshaka kumubaza uwo muntu amakuru yanje nzi kubona amakuru yawe ukayumvira ahandi hano utayuzi rero naje kumubaza amakuru ko ariyo narigeze kumva kera ngitangura sare murabize ngo iyi televiziyo ngo nayihawe no mu diaspora uwo mu diaspora yaje uwo mu diaspora yaje ngira nje kwimana bwaze nane ugamushinga ntahe byagenze gute ngo mpe televiziyo wari wanshinye kugira ngo ngabire televiziyo ibintu nk'ibyo kugira ngo abantu mumenye ukuri nanje muri mwebwe menye ngene byagenze sivyo none mu Barundi baba mu mahanga kora neza akazi kiwe akina filme yakinye filme abenshi twamenye nka Cops Enemy ubona wese wundi ni John Kay reka no musinza gukorana ikiganiro nawe hariho umuntu ari special gose kuri we nifuje kubahuza kugira ngo apa yivyo nza kumubaza wenyene nawe nyene nshobora kumenya ukuntu babanye n'uwo muntu ntimuze kuja kure imisizo byose cyane haraheze igihe ntakora ibiganiro byo kuri Tara donc niyiziye utaza kukiraba cyose aza kuba homvye ça je vous le dis akintu byo kwinjira mu mpangu z'abandi tenkete barabizi sinje kubavumbura jam meze neza ururuka none bon voilà abatumire banje wewe umunsi ngabo uyu ni wa musana nababwira John Kay jamwe ndamamagara jam aho yeze nzori hebe nzori hebe zavumara amazi sinshobora kuri hebe ngene nkishika ngaha bambwiye uje kuraba jama nawe nubonyene urazi kiri cyane nangaje aze n'ubujya mukobwa yari ngaha mpamugaye ngo jama mvuga ryo arabizi ko ari ndaguhamagara turafite n'undi mutumire witeka ngaha anye mama wa jama bamwita mama wanje Mama John Kay amakuru yawe umeze neza egeza ka microphone hejuru umbaza ngoma kuvugisha wewe
ntuvuge Okay. nshaka kubanza kuvugisha mama Biraza kungora ariko. anti leta impamvu natumiye ndasubira impamvu natumiye mama wiwe niko nako jama John Kay. John Kay arayaya atagose kuri mama wiwe aramufyina ko cyane Ese mama wanje udafitena na mama wawe ufitena nande no. dushaka kubarangire baba bameze mwe mama waritonda mumeze neza yego turashima. John Kay abantu baramuzi ngene yitwa mwabazi nge John Kay jama ntibari barizi mbwa bararimenye Imana ishimwe namwe mwitwa bande Nitwa Stephanie. Stephanie Yeah. sakazuna keza Wakoze? ni mwiza mama wawe asa neza afise akazina keza kubera iki bitwa jama Kubera iki ndikwa jama mumbarize mama kubera iki kubera ko nyise jama ari. Iryo zina rero Jamari niryo twamwise akivuka. Iryo Joke naryo niryo yitaziriye. kubera iki ntimwababaye mubonye yikuye kizina mwamwise Oya turamuhamagara yose. muhamagara John Kay Je ndamuhamagara Jamari. abantu baza kuba ari abafana ba Mama John Kay baza guhera umunsi wo guhamagara Jamari muhamagara John Kay irakugora Ndamuhamagara Jamari. John Kay no Nawe narabizi ko ndamuhamagara Jamari. Ndagana gutwenza umunsi umwe naze numva papa mpamagara ngo John Kay. Sinemeye. wowe waje kandi umuntu aguhamagara sinemeye kandi papa yari karafsina Oya yarampamagaye nyene ko nyene. ego ndikaribarize mama mwavuye mu Burundi ryari mwagiye muri Australia kora ko nibaza ko abantu barabitswe John Kay aba muri Australia yaje mu Burundi azanye n'umuryango wiwe waharukino hareze imyaka ibiri imyaka ibiri Yeah. Hareze umwaka. Ko naraje muri 2022. Ako je twayirukana muri 2018 Wesha naje ngaho. haje imyaka ine waduherukana ngira ntangure Sawen Vibes Waitango 2019. nayitango 2018 2019 no twaherukana umunsi mfite amakuru menshi mugabo nshaka kwibariza mama byari yaheruka mu Burundi Mama aheruka mu Burundi ryari? Yo. yaheruka mu Burundi ryari Naheruka mu Burundi kera sinibuka umwaka. Jamari yari afise nk'imyaka 2. Ariko bebe. None ngarutse afise abana 2. Urumva ko ari kera. uragora bivuga byose Ari byataza kuvuga. Byakabanga. Ego uheruka mu Burundi kera cyane gose nibihe bintu wari ukumbuye gose mu Burundi nari nkumbuye kubona mu Burundi ingene hasa mbona abantu baho ingene hateye imbere n'abantu bateye imbere mbona abavyeyi banje mbona abavukanye banje baracari abavyeyi ba bariho Twaragiye kubaraba cyo gituma afsina cyafise na sokuru hama mbona abagenzi uko mu gihe twagenda ntabwo twagiye mu bihe bimeze neza none ubu twagarutse tubona ibintu bimeze neza Imana ishimwe rero ko Imana yagize neza cyane uri ahantu hari abantu bavuga ikirundi cyane gose inyuma y'imyaka 30 jam irimo 30 utaza mu Burundi uba wumva umeze gute uri ahantu bavuga ikirundi gusa numva ari byiza nyene binezereye nshima Imana yego kubera iki hariho abagenzi bajama batazi kwandika ikirundi ubwo barazi kwandika ikirundi muri muhira hariya muguma muvuga ikirundi canke hari igihe samwatwaye gose n'icongereza kora ko mazina kamyinshi abana bose bavuga icongereza abuzukuru banje bavuga icongereza abakazana banje bavuga icongereza mugaje mvuga ikirundi gusa no muhira Epo hari igihe mama avuga icongereza urabona mama agiye nko kwa muganga arivugira mu cyongereza nimuvugane twumva reka mama avugana n'abazungu gusa avugana n'abazungu gusa sibyo hari ikintu nshaka kumubaza uvuye mu mahanga hari ibintu nyene biba bitahuritse vyumvikana nko kubona mama ngana nkaho yambaye wig hanye bigira abantu bana batwegenge nanje ntani namba bana bakobwa bakiri bato bashushe uri ngahanye mu bantu badatahura ko umangana nkashobora kwambara wig perike uba bimeze gute nta bantu barakubwira ati ibintu wambaye n'ibiki ufite umushatsi umeze uko bagutangarira oya
nibisanzwe agendera mu basirimu gusa agendera mu basirimu ndiko mvuga ngaha mu Burundi apana ari muri Australia muri Australia nibisabwa kwambara wig aha mu Burundi kwambara wig uri mu mama en plus yinye Brazil nazo bambara nyene z'imishatsi isanzwe nta bantu barabitangarira oya ntabwo ndabona babitangarira canke ntibabikwereka ngira babigira ibanga mbere baratwenga bagahora bakabigaya bagahora ubwo bararyoherwa bagahora bararyoherwa kubera biba biryoshe babonye umuntu ari ku mwanya mu mama yikunda mama wanje urishima reka rero mbaze jama kivuga kera nanigeze kumubaza twego twaba turi kumwe hama uco umuntu ngigira audio ndayumva natwe nabanje gutwakora ku mama gaye jama ari mwananje komba kavuge ivyo vyantwengeza hama ndamubaza muhira muvuga ikirundi acambwira mu mama muvuga ikirundi ngo gusa wowe bimeze gute kuba niwe kwigishije ikirundi mugabo mama niwe kwigishije ikirundi yaza kuba atavuga ikirundi nta kirundi ubuzi urazi iyaba muhira mama atavuga ikirundi canke abo muhira bamwe atavuga ikirundi ikirundi twocibagiye ariko twocibagiye cyane kuko twavuye muri Tanzania mfise imyaka nka 13 ico gihe kirundi umuntu azamaze kukimenya cyamaze ku register mu mutwe ariko maze gushika muri Australia ugasanga ushikiye ahantu atabantu vuga ikirundi après imyaka 16 tumaze muri Australia ikirundi wocibagira ariko ntiwacibagira cyose ko ravye nk'abaje batoyi banje bandi haro bamwe bavuye muri Tanzania bafise nk'imyaka nk'itatu ine itanu ubu nta kirundi bavuga uba mama ababaje nk'ikintu mu kirundi bamwishura mu Congereza mugabo baracumva basi bacumvira mbali ariko bishura mu Congereza mama nawe arumva icongereza cyane bikamugora kwishura cyane numva bace bayaguko umwe avuga mu kirundi ukavuga akishura mu Congereza wewe reka manda kureka nibusa kandi kabaza shaka kubaza mama uwaje mu Burundi abonye ngene hameze hari ukuntu wahura humva bahavuga ko hameze gute uretse ivyo jama yakubwira taje abandi bantu bavuga ko hameze gute oya hasi noja oya dushaka kugira ngo bishobore kwankuraje abandi bari hanze kora ko turazi ko bavuga ngo hameze nabi hari intambara ngo abantu baraginzarira bishe hari inzara bishe ntanzara yabishe twarariye cyane gose muguma murya tuguma turya asanze ari ahantu barya inyama cyane yego nabonye bagenda barotsa inyama akabrochette nabonye kwibabara aho twagiye turaca tuduga ruguru mbona baguma bazana utunyama amavoka inyama ibitoki ibintu ibiyoba cyane nabonye atanzari hari nibihe bintu wobwira abantu bari hanze amaze imyaka nk'iyo wari umaze utaza mu Burundi kugira habakumbuze gose no babwira yuko hameze neza kubera mbona kwibara usanga abantu bariko baragendagenda neza haba mu ijoro bona bariko baratembera araba mama arabakobwa arabana kuko nta kintu ndahabona kimeze nabi nabonye byose ari byiza yego ja kwereka woga umugaruka je nakunda mu Burundi hari udukobwa aragukubita bakubitire kuri kamera ngo hari udukobwa n'udukobwa tuba tukuzanye aya ariko ndafite ubu narizi ko narakuze ubu nararongo naramuhaye umugore afise umugore n'abana babiri ndamukubita aragukubita nimba baje kurondera udukobwa tuzogucunga aya ariko ndifite Burundi hararyoshe cyane Burundi ni igihugu urabona uri muri Australia umwanya wose nakazi nkuko Dramati yabivuze harimo bimwe atabeshe umwanya wose harimo bimwe atabeshe nibihe yabeshe rero ivyo bikeya atabeshe nk'ibi machine kajya kantu karandiye kubera urazi wewe umuntu akaravugisha ukuri birakujya sumba kuri kurababaza anyway n'ubuzima ariko iyo je mu Burundi ufise amafaranga urabaho neza kandi uraryoherwa neza uraturiya ariko je muri atamafaranga ufise cyo byumva yanje tumaje muri ndahakunda cyane kubera nahantu nshobora kuruhukira hari abantu benshi iyo bahageze ko bata holidays bagenda muri America Dubai hehe bagaspendingira y'amafaranga ariko je aha niho nkunda cyane no kwicara ngaruka nka spendingira amahera cyane muri Tanzania kubera umugore ni hari muri no mwanya nabarongora nejewe wagize mariage nzoyikora
Okay, ivyo reka tubireke. Nababwiye muri introduction ko hari umuntu bavutse ko yangabiye televiziyo n'uyo. Jama warangabiye televiziyo. Ntabyo wivuga. Televiziyo. Ndamugabira microphone. Abantu baravuga. Reka bazagira kanoze neza. Iyo nkuru ko urumva nayibonye. Ati nayumvise uko. Mwarumvise inkuru hariya ko hari umukobwa yagabiye televiziyo ngaha mu Burundi. Ntabyo yumvise. Nta makuru amenye umuhungu wiwe. Ivyo nivyo abakiri bato abantu dukoze tumenya mwene ivyo. Mumenye ibihe. Tumenya ivyo abakuze hari ibintu bidakurikirana vy'abana hitwo bikurikirana byose. Nawe uravyumva. Mama kinakunda cyane. Ni jambo ry'Imana. Kanguka. Usanga kanguka ugeze wa mupasero wumviriza se kanguka. Arafise igikorane Rovendo muzoza kuri ETS. So twagiye. C'est vrai. Kakanya. Cenzoga na mu mesi 2. Baje kudubipa. Okay, nturaza kunyishura ngene wangabiye televiziyo nivyo ayo makuru ni ndashaka kuyamenya ko kuva kira gentwa rwose twasure guhura. Twabiyage. Twari bwahure ngo tubivugane. Ubu televiziyo rero imita yaragwiriye. Tugabure, tuvanemwo. Ubwo ma 50-50. Tuvaneko. Reka tubaho kuri ngene vyagenze. John Kay kira ngitangura televiziyo yari umugenzi n'umugenzi wanje. Ari mu bantu bafasha ama ideas. Kora ko atarafisi yaje niyava nirigo ndamusangurutsa muri vira n'amaguru afasha kurondera kugura ka microphone kamwe nivyo twako turibukanye unyene sino n'umugenzi mwiza shaka rero tuvugane kuri carrière yiwe shaka d'abord mbaze mama ukuntu yakiriye umuhungu we yumvise ko agiye gukina amafilm nk'umuntu akunda gusenga abamere b'abarundi kazi turabizi ngene babimeze mwavyakiriye gute shaka kutubwiza ukuri akuvugisha ukuri ntabwo nabishimye mama nabesha ntabwo nabishimye kubera ibintu byo gukina ku bantu turabasenzi ntitubikunda aguma asomana n'abakobwa yego iyo wabibonye aramuzi ndagowe nibyo nyene urumva ntitubikunda n'ubu ntimubikunda si cyane gahoro ni gahoro ko atako turi ntubungira ni murabona impact canke ahantu ushobora kuba byamukuye canke byaramugejeje kugira muvuga ati naho tutabikunda reka tumushigikire ntabwo biragera twe turamwemera ko the film irimwo abakinyi bakomakomeye muri Afrika aba Nigeria aba Tanzania nabo umva nk'umurundi akinye filme nk'iyo twa tuvuga ati uyu muhungu kweri turamukoresha mugabo muhira bavuga ati kareka nta kintu kimwe nako umuryango n'umuryango tumaze kubona aho bimukwi hasi bikamuduza bikamwinjiriza ariko arabikina bitwara uburyo bwiwe uburyo butaragaruka urumva biragoye neza nk'umumama w'umurundi kazi John Kay wowe shaka kutubwira ingene wagwanye iyo bato yo gukora ibintu umuryango udatahura surtout mu ntango mu minsi ya mbere mbo ikintu iyo umuntu aciyumvisemo niho waciyumvisemo bisigura yuko n'umuryango wose ari ngombwa ko babitahura wowe urashaka kuvuga ati ngo mutanguze TV call wavyumvisemo ariko ukazamva abo mu muryango bakubariye ati ivyo bintu ni gutumwanya wawe genda urondera akazi gasanzwe ukore genda urondera icyo ushaka gisanzwe ukore ariko wowe kubera uvyumvamo ukaba muri make uvyumvamo kubera ari Imana yabigushizemo ivuga ati hariho ahantu uzoshikana abandi bantu kubera televiziyo yawe hariho message uzosohora igafasha abantu benshi kubera televiziyo yawe hariho najewe nico kimwe hariho abantu benshi bubakwa na filime zacu hari abantu benshi baba inspire na filime zacu hari amajambo tuvuga muri filime akaguma mu mitwe y'abantu kandi akabigisha ibintu byinshi abandi nabo ikabanezereza ikabafasha mu buzima rero je maze gutangura filime hama abavyeyi kwera bafise imico itandukanye filime ni kintu bamama bakivuka canke bamama bagikura ni kintu batari bazi batanaraba mama mubarena ninde yayumviriza kera ariko wewe yarayibagiye urumva utangwa ikintu gishasha batanumwazi akubara ati ujya muhungu agiye gutakara agiye gupotera ariko
nk'abandi baba bifuza yuko abana bose bogenda bakaba aba docteur aba nurse abaki ariko mu muryango bose ntashobora kuba ikintu kimwe ku isi twese ntashobora kuba ikintu kimwe kandi twese tugiye kuba ikintu kimwe tubura abantu nka mwebwe abantu nka twebwe abantu nka babakam batwenza rero je bimaze kubona ko muri famille bamwe batabishigikiye canke batavyakira neza cyane navuze ati as long as ndabikora ntariko ndiba as long as ndabikora ata muntu ndiko ndacumuza as long as ndabikora n'umutima wanje atabubesha atabyaha ndiko ndakoreramwo nzobibandanya hari ikintu yavuze ati tuzoryoherwa tubonye utangiye kwinjiriza umaze imyaka myinshi ukora kina film yego uburyo uhorusha muri film urubuga rucanke uracari ko investisi uburyo bumwe buraza biravana ni film twakoze akarorero nk'ubu nkoze nka filme dukoresha nk'ibihumbi 10 by'amadolari urashobora gusanga itinjiza amafaranga menshi nka moitié akagaruka ari ugasanga audience baraduze nka filme ya Cop Enemy twakoreshe uburyo bunini ya cyane abastar bakomakomeye ntabwo twinjije amafaranga yose twakoresheje amafaranga muri filme yinjira buke ariko ivyo twinjije ni ya message twasohoye ni ba bantu twainspire ni hahandi twishikanye ni ya audience yakuze uko umuntu abandanye ko atera akura nayo ikintu muri make ikintu cy'amafaranga muri filme ni ikintu ntashira imbere cyane ikintu nshira imbere cyane gose ni ukuntu kwiteza imbere tukagira audience nziza kandi niniya ariko tugakora filme zifise message iyo message igashikira abantu benshi yego umaze kuza kabiri kuva ico gihe filme mu Burundi maze ko yarevuriwe nawe urabibona ko yevuriwe haraje bafanyira vine haraza ni Lilibert n'abandi ba Abel wowe nk'umuntu yakinye filme nuvuga ko ari international ahuje abantu tumenyereye kuva kera uri kuraraba uri uranaliza ubona biri ku ruhe rugezo biri kuri aho twari siho tukiri nico navuga iyo umuntu akoze ikintu ciza nk'akarorero igihe Kanumba aje muri Tanzania agatangura gukora filme ico gihe abantu benshi bace batangura gukora filme muri Tanzania ifilme ziraduga cyane rero nga hano mu Burundi twashize uburyo bwinshi cyane muri Cop Enemy twongera turayizana kuyerekana ngaha mu Burundi kugira twinspire n'abandi bavuga ati nimba John Kay yasubiye kintu yakoze ntagereka mbandanye nkora nzo kwishikane kure canke nzoshikana umuryango wanje kure rero ubu filme higeze haratandukanye cyane naho filme ziri inyuma ya Cop Enemy sinavuga ati ni Cop Enemy yabikoze vyose ariko hari ikintu harakamaro yamariye muri filme industry ubu biko biraduga cyane kandi tuko turashika ahantu heza mu minsi iri imbere tuzoshika ahantu heza gusumba hariho filme y'abarundi wakinyemo ego iriho yarasohotse yego narakinye muri filme ya ni series ya Sabas nakinye muri episode umengo zibiri canke zibiri ariko nakinye scene zikeye ko cyo gihe wari umunsi wa nyuma ngomba nuri ndege nta bandi barabigusaba ko ubafasha gwakira muri filme zabo Fanny Ravin twarigeze kwicara turayaga tugomba dukore filme ariko ntivyagenze neza Joachim twarakoranye tournage ndetse hariho na filme twakoreye ngaha mu Burundi yiwacu nyene ariko ntiturayisohora dushaka kuyisohora mu kwicumi turacategura ukuntu tuzopanga ibintu vya lancement officiel ariko ni filme nziza cyane rwose twayikoreye mu Ruyigi no mu Bujumbura aho mvuga shaka mama we atubwira ukuntu aba ameze yerekana aba filme ya uhorora filme ziwe Jesse nkunda kuraba amafilime ira ijambo ry'Imana ndayiraba gatoya mbonye hasizemo ibyo gusomana nkaca ndayireka uko bintera isoni birumvikana cyo ifata ku mana muramira muri ko aho ragira ama commentaire ya filme za mama maza wumva ngo nkaje amabijya bintu wakoze muri rya filme ngo wumva gute hari umunsi regera kubona hari filme nigeze gukora n'umukobwa umukobwa yava muri Uganda umengo iyo filme twarasomanye n'umukobwa mama rero gerazi ko nkunda gufitana na mama dusangira mama ntasha muhira ngo yo so defashe ku munwa ngo bijya bintu wakoze ngo
Murizosa gusangira. Ayiteze ngira umusonga uramusengera azobihebe. Ndamusengera cyane. Azobihebe. Akina filme za Yesu. Filme z'indirimbo. Z'Imana. Wera bijya bakina mu filme ugasanga bameze nk'abariko baricana sindabikunda. Nayo ya jama naho zoba iyindi movie yose imeze uko sindayiraba sindayikunda. Cyo twamuzaniye nga turakibona. Avugisha ukuri kubye. Umaze iminsi ngahe mu Burundi? Indwi n'iminsi 2. Muzomara iminsi ngahe? Yavuze ko muzoba mwagiye tariki 22. Nuko nyine tuzatwagiye. Muzobugiye nukihakumbuye? Oya kubera abana twazananye bafise holiday ntoya yo kwishuri. Nirazima nsubiza abana kwishuri. Oya wewe umugabo wewe muri wo wumva inkumbu ziheze. Ntiziheze ariko nta kundi ndabigira kubera na hariya kandi mvise y'abandi basigayeyo. Bubatse abuzukuru barankumbuye. N'abana barankumbuye nandabakumbuye. Okay. Shaka tubwire rero umusije mukiyakuzadira mukazana. Tari bimeze gute? Turatumubona mu bestseller wacu mu Tanzania kazi. Twara kubabona nawe nyine bako barasomana ku marezo sociaux ku ma Facebook. Navyazi ivyo. Naka tayifise yonyica. Wavyakiriye gute kuzaniye mu kazana? Twarashimye turanezerwa. Tumurindire ko ari umuzana muri hose rero niho hazoba ibyishimo birenze. Ariko nubo turanezerewe turabona akana tukaryoherwa. Uzomutwaraja? Ndamutwara nyine. Atamuzanye twumuhana. Oya hari ibintu baharabagira bagaca babagumizino. Je mama namubwiye ikintu kimwe nabwiye ma ndakuzanira mu Tanzania ariko ndakuzanira no mu Burundi ndakuzanira babiri. Umva gute? Nshaka umwe singomba babiri. Babiri nibo sawa. Ya babiri Imana ntivyemera sivyo hemwe. Ashaka kugira umwe azomusinyire hari iyo ndamusinyire ngaha. Umwe murazi ko babiri na leta tavyemera. Imana ntivyemera n'umwe. Shaka numva shaka kubaho umwanya muganire. Tuganire. Muganire gora muraryoshe kubona mugo muravugana. Umubwira ikintu ushaka kuri kamera. Ikintu wumva ushaka kumubwira Jamari. Ikintu ushaka kumubwira nukurondera amahera uko bishoboka kose akazana umugore wiwe muri Australia nkamubona n'amaso mu yandi nkabona n'abana kandi nkaca ndamuha impanuro kuzomutunga forever ntazogira uwundi asubira gushiraho. Marundi je nigezema nandi ko ndakubwira ntazogira uwundi uzana umwe abamaze nta numko je nakubize kuri rero nta n'umuntu n'umwe je ndiga nkundana nawe kuva mvuka n'umwe gusa. Ibyo bizimana duhende twumva Imana ibona mu mutima wawe je sinabimenya. Abandi ntibabakunda urabahemba abandi nta wundi yigeze. Ma uramaze ko ifoto nimwe ndi kubona umukobwa jewe imwe gusa hana rimwe sivyo? Aya ntavyo nzi. Nashaka kubesha. Nashaka kubesha. Kama ishakira ijuru. Ego ngira mwabibonye mwabonye impamvu nabahuje vyari ibi nashaka kubona kubera naragiye gusa n'ukuntu muvugana bwa ati ndashaka kuzokoresha iganiro kumwe na mama kugira ndabe ukuntu muvugana abantu ngira baca abantu bamuzi John Kay n'umuntu akunda kuyayata ariko ndagufite no gucubona nyene ko arafite no kuri mama we afite no ku bandi bantu bose. John Kay sinzire ko hari ikintu ushaka kubwira abantu abarundi bakurikirana kuri ndibutse umukobwa mwasize kuri Facebook ndamwereka mama wawe. Umukobwa wawe Pascalinda muko murabiyana ko mukundana cyane umugenzi. Mama yamubonye Mareka aravuga wa mukobwa twajana kujya kwa ya hotel umwe yambaye impuzu zirabura nukuzura bimubwira mama wawe ko ari umugenzi cyane umugenzi kugira ntazoshavura oya ahati ni je sinoshavura ahubwo nawe nyene akora ibintu utazomusambura urugo yubatse kora abantu bo kumarezo bavuga ivyo bishakiye vy'uburofa baca babitererayo baca batererayo batererayo ngo umusore wa John Kay kandi yiyubakiye muri Tanzania yarubatse ntagire ugira ngo numusore afise n'umwa afise n'abana babiri byararenze umwana umwe
kumene inshuti mugamba nenzi kufise umwana umwe abana babiri kubera niwe twabonye washize kuwundi angana gute undi arakuze undi afite imyaka 7 akwezi 8 mu kwicumi ari he muri Australia ari muri Australia narigenjeje nabi uravuga kamera aragenda wihane rero Zakwihana n'umuhungu n'umukobwa bose n'abahungu ibihungu bibiri afite imisoro 2 abahungu bashaka bazobiki baba star umuhungu wanje kwanza niyakuze imyaka 17 nzomuzanira abakobwa ariko ndafite natamba Niko ndafite nata nzomusumira jamani twakurira umwana wawe ndabizi ko turifite natiraba ahubwo umwana wawe nuko kumwinjiza mwishengera agasenga kakira Yesu akaba kwa ya master nta mwana wanje nabone mabeta mukonyene nyamwana wiwe aravuga nkuko nyene kwa Paul azovuga ijambo ry'Imana gusa abana banje nshaka ko bazogeza aho nzogeza ko raje ndafise aho nzogeza muri filme no kwigisha abantu biciye muri filme bazobandanyirizeho ndafise aho nzogeza nabo ndifuza yuko bokura bakabandanyiriza aho nagejeje ntibisigura yuko bazokura bari muri filme canke bari muri music canke hehe ariko iyo ufise umupapa ariko arigisha kwisi nzima nawe ukuruvuga ati nshaka ko nzobandanya aho yagejeje mbandanye mfasha abandi bantu biciye mu buryo muri tara Imana izomuha sinshaka kumenya ati Imana yamushize mwiki muri uwo mwana canke iki ariko ndifuza yuko ico yamushizemo cyose cyo bari ikintu kizofasha abantu kwisi hanyuma ikindi kibazo ngenda kubaza ni nk'umuvyeyi arereye mu mahanga urereye mu mahanga umwe ari muri Australia undi ari muri Tanzania umwana ariko arakubaza ati mbega papa iwacu ni hehe uzohamubwira gute uzoba umwa muvyeyi arera abana mu kubakundisha igihugu mu kubabwira ati iwacu ni mu Burundi ni hariya ubazana rimwe mugira bamenye n'ikirundi canke uzovuga ati twaravuye nyene nta kundi Jewe ko numeze kwanza ndakunda Burundi cyane gose iyo numvise n'umuntu ariko aravuga nabi iyo yavuye canke ariko aribaza yuko muri Australia canke muri America ari muhira bashitse bagorora amaguru bicare je ndamona nkijuju ko ndamenya yuko no mu biri yabirimwo yuko mu mpera y'isi abantu bazosanga gusubira iyo bavuye ibihe birahinduka abantu barahinduka abazungu barashobora guhinduka isi irashobora guhinduka gasanga dusubiye iyo twavuye rero ndakunda yuko nama ngaruka muhira nkubaka imizi ngaha muhira nkafasha abantu benshi bo ngaha muhira nkagira inshuti ngaha muhira nibwo kazoza kabana bacu nkanje nawe turabagenzi hazogera igihe umwana wawe avuga ati ndashaka akazi kameze kunuku nshaka canke ndashaka niki ugasanga uranyikoze kuko turabagenzi nanje bashaka gusanga nkaho nafashije nabonye bigenze kunyene ku bana biwanje rero je ikintu nzokwama mbwira abana banje no gukunda iyo twavuye nta myaka 5 canke imyaka 3 izohera tutaje mu Burundi gutembera tumareho nk'ukwezi canke umwaka bivanye n'ivyo tuko turakora vya projet ariko nzobakundisha iyo navukiye bakunaniye naho ntibahakunde birashikura sho zobaha amajido oya urazi umwana ugira yanke ikintu ni se wiwe bavuga igiti kigorwa kikiri gito nushaka kurindira umwana amaze kwiza imyaka 20 ngo kwagenda kumukundisha uburundi akubarira ati ikintu nakuze ntazi tigeze umbwira nkiri muto hambwiro ariko ninamuzana mu Burundi afite imyaka 5 canke 3 agatembera mu Burundi agakenda gukina ku ma plage hari akagirane azoryoherwa ngume ndamuzana mu mutwe we azomenya ati holiday yo mu Burundi niyo yambe nzibo mu Burundi afise connection mu maraso y'u Burundi afise connection bavuga n'ikirundi surtout bizoryoha cyane gose ukuzura bambika n'imipira ya Visit Bonda kuzuze kunshora imipira nzoza friend yo hera kano gasertete kagima kamara matse kimwe zaba umukobwa yari yambaye agapira kagaca karagwa muri interview kivugije mugima nizo ihangane umutwe muto reka je nanje ngire message ngira abantu bari hanze bari mu mahanga muhira ni muhira ahantu hose uzoja muhira ni muhira nana ko na mama Jama yagarutse nyuma y'imyaka 30 kandi araryohewe aguma twumva ku mutima akanyamuneza keshi abana nazanye bahakunze baryohewe umuca muzamuraga ku mwaka
yego tuzogaruka turose uburyo urazi n'uburyo kuko kuva hariya ntibyoroshe uburyo ni buniniya muze marapanga bwo muje mufata nk'ukwezi akanya nyene gakwiye kugira ngo mutembere neza aho twari kutanganya tuzomutwara twapanze kuja yejo twari kutanganya tuzoja yejo je ndiwe nangize greve twabanze kuraba imiryango iyo ruguru twamazeyo iminsi twagarutse iyo mu Ruyigi twamazeyo indwi twagarutse nyene iminsi igomba ihere ntaco kazimagiye kugatumba nico gikuru mwese mwibuke kuza murataha kumurambona abagenzi benshi baba mu mahanga iyo hagiye duhura bavuga ko bamaze imyaka 10-15 bataza mu Rwanda iyo bamaze kuza rimwe ashaka mubagaruka kora ko hararyoshe gose n'abataraza turabakumbuje muze muhira nyene hararyoshe muhira nyene hama haryoshe imisi yose reka yenda bashimye kashimira Maman John Kay gutera inkuru yego uramutse n'abari muri Australia abagenzi bawe bazobona kiganiro abari muri Australia tubana nababwira yuko mu Burundi nasanze hameze neza na cyane cyane ugiye kuraba n'imiryango biranezereye ukazana umuryango ufise iyo muri Australia ukaza kubereka imiryango ubawo ufise ino birabereye cyane karibu namwe muze muze nanje nahakunze numva Ega nshaka. Chama. Nawe ndagushimiye cyane. Muga nawe umfasha gushimira mama ko yemeye kuza mu kiganiro aziko bitari byoroshye. Ma. Urakomeye. Urakomeye. Zomaza. Kwa yagiye hanze kera. Yari bwamenye kuvuga ngo urakamama atari mbari kagoma. Yo cyanuka. Yo mayi umwanya wose. Arabizi. Wakoze kuza mu kiganiro. Byagenze neza. Mani guhezagire. Sogende mu ijuru. Namwe kandi Imana ibahezagire mwese. Muze byiza. Amen. Ibikorwa muri ko murakora ngere bije imbere. Amina. Ariko na cyane cyane mwese uko muraha mubipfuriza kwakira Yesu. Jana naramwakiriye. Sinzi nka jamu. Uzi ko twajanye gusenga ama yantwaye gusenga. Yego kandi hago n'umuzo gutwara rya. Tuzogenda kwa Mungu nta. Tuzotwara gusenga dimanche. Nara ndamutwara gusenga. Yarantwara. Yananiye nagerageje vre. Nagerageje. Akagumye bagumako. Amenye Yesu. Jama ndakwifurije nanje kumenya Yesu. Ukizwe. Tukubwa twarundi kazi turaguhenda. Zika kufusuga buse umugore n'abana babiri. Reka ndagushimira nanje John Kay kandi courage mu byukora. Shima n'abantu bose baze kino kiganira bari hafi no bari kure. Mwese muri abantu bacu turabakunda cyane mwandaye mudushigikira. Gose. John Kay twageze gukora imitso kera nkitangura sinzi ko yagize ntiyasohotse mugabo nyene igihe cari kugira cyo guhura ubunye yaravyibushe naravyibushe turabavyeyi ego reka tubashimire gose naho ubutaha mu kiganiro kindi turabakunda cyane murakoze titu ikiganiro nabonye hariho umuntu umwe yavuye mu nundi umwe yinjiye mugabe rero ko nakiriye umuntu yinjiye wanze muhangane gato ndabanze kaza kimwe John Kay nari nibagiye kumubaza sindimwo mugabo wa niho mama wari ndavuga ngo azo gukubita kugwa bige ibiki umukobwa kuri ayo poro yagiye ararira bijya byari biki rena kagwiye kintu kimwe kuva mvuka cyangwa kuva ntangura gukora filme muri make sinari bwamaramare nkujya munsi none nuge mbona muzi kuva mvuka nta na message naho ushaka kwamuronda kumubwira ati twereke message John Kay yakwandikiye nta nimwe yobona nimero yanje ya telefone I don't think you kayifise donc yaragufiriye oya aracari umuntu aza gutegera umuntu kuri airport akaza kugira urazi kujya munsi nsiwe no kumubona ndojama nukuri oya waramuciye amazi hi kujya munsi nsiwe kumubona ariko novuga ati nashaka ndashaka Can we continue? Tubana? Yeah, ni bon. Yeah. Je kuva ujya munsi wa airport sindaswa kumubona ariko je nashaka kwicara nawe ndamubaza ikibazo kimwe gusa
kuki atanyandikiye kuri social media yashaka kugira surprise surprise iragoye umuntu atayiteguriye surprise barayitegurira oya wumva ntibikibaye surprise oya umviriza ibintu vy'urukundo ni ibintu utopfa kwinjiramo uko nyene straight away yo nyandikiye nko kuri Instagram tukabiyaga vyo kumvikana ariko yaje ndi hagati mu kiganiro uraza aba Jeunesse bakakwaza ibibazo umutwe waba wamaze gushuha uri mu bindi yinjiye nibaza n'umuntu aje kumbaza ikibazo mbona afise amashugwe mbona tangwa kuzana ibindi ibyo nako ndishura byose bica birancanga ndabura yonje niyomva ntariko bari bambare higari ya Paris mu cengene kuyambira gwe n'akabizo none urukundo kuvyihoza bijya okay reka twakire rero uyu mutumire wundi ni sawa ego n'amahoro narinzi ko mbaza nk'aba bantu uzabumva ko baza ngo umeze neza waraba ugasanga nta mizi ufise mu kumera naho tuzi ko irivuga kumera riba ribu ufise imizi ukamera Imana ishaka ko ntabivuze nta muntu amera rero wewe ko wambajije neza bona isawa ndakomeye ndamuza abantu ahubwo niwagira ubivuge oya naje ndahatswe kubera baza barabimenyereje ndabaramukije cyane gose ndaramukije abakunzi ba Silent Vibes TV ndaramukije n'abakunzi ba Grand Frère tumwite Grand Frère kuko afise abana babiri kandi ni na Grand Frère muri byose haba mu mpano ariko ramenyekanisha igihugu cyacu ciza cy'u Burundi novuga mu Burundi ndetse no mu makungu n'abakunzi biwe rero John Kay ndabaramutse cyane gose mvuga nti amahoro ntuze weya mumeze neza gabikira Maria mawe twe natwe turakomeye naheruka John Kay tugiye kumutora kwa Leoporo cagihe yururutse indege niyumvira igituma yashikiye kwa Leoporo jewe ndakibura bikira Maria mawe none rero twe turakomeye turaho tumeze neza nukuri kw'Imana mbere Sasa Adrienne Adrienne umugabo witwa gute jewe ku mazina nitwa Ejide ndi kumwe nayo niyo nakuze bampamagara abavyeyi ariko bakaba bantazira Bakame comedian ni zina bagiye baranyita kuva nkiri muto Bakame bari kwisukiye mu cyangwa bari kwiseko rotangiye gukina batanguye kuri nyita mu bisanzwe na sokuru yitwa Bakame kandi vyaranamukurikiye kujya ko mu gitabo nyene kujya Bakame yariruka gose ni ryari zina giwe nyene Bakame ni umuntu wo mu gitabo rero mpaye mvuga ko nzi Samandari wa Mandaranga na gisa n'umwavu nabuzi none wabuze gute gisa n'umwavu utazi Bakame nanjye ndatanga byose nivyo mu wakane Bakame kara kagabo gaciye ubwenge cyane gose kakunda guhenda ingwe gatako karanayisimbana ariko arigirisha oya sinasimba ari amashuri amwe nyene nicaranye ntako ndiyiga nyene noze umutwe wanje rero kugira abanyite Bakame nkiri kw'ishure narakunda kuderanja nakunda kurandamuka kubera ndakunda gusubiramwo amajwi y'abantu batandukanye harimwo son excellence nyakwigendera Petero Nkurunziza niwe naherako harimo abakinyi baninde cyane Adrienne rero igihe kimwe turi mu ishure sinzi ikintu bavuze akujya muganira n'abanyeshure bisanzwe mwigisha ari ku rubaho ncandanda mukati tewe bikira Maria mawe abanyeshure baca baratwenga mwigisha ati nindavuze ivyo bintu abanyeshure bose cwe barahora kubera nanka ko nyene nkwegera abandi candamanika ati tica nukuri nije ndabivuze mbabarira ugenda baguhura amanota cyora nkura amanota umva ko impano yanje nayikuriwa amanota kw'ishuri mugabo mu nyuma ikintu cyose utegerezwa guca mu bibazo mugabo mu nyuma please nabivuga niko nabona abantu baryoherwa niko babikunda turi Makamba rero ku minsi mikuru ntangura kuja ndateramisha abantu mu bikorwa rusange canke kuri stade abantu bakaja barafata utu video cha tutangura gusirikira ku marezo sociaux kuri Facebook
gutyo rero abantu baca batangura kumenya mbona barabikunze cyane nca ndakomeza ati bwa bundi ni impano yanje ubu bikugejeje hehe uravye intambwe bigezeho aho bingejeje n'ahantu hakomeye cyane kuko novuga ko ni navyo bimpuje n'igihangange John Kay natanguye kumurorera muri je ndakomeye cyane gose natangura kumurorera muri ga filme Cops Enemy yowe buhema urumva nyene nka twebwe tuba turiko turasaza bica bitugora tukabura ukuntu tubivuga mukama yamaze narayiravye irya mu Giswahili ndaraba irya basiguye mu Kinyarwanda ndavuga ati nama ni nyota ati vraiment ico mpuye umuntu tukabonana arafuwa pase rero nca numva barandondeye ati urashobora kuja muri groupe y'abafana biwe ati jewe narisanzwe ndumufana nuwo ndaba ngira ngo umubiri wose ati nsanzwe ndumufana wiwe cyane gose ndamukunda cyane gose ko aratwenspira ariko araducira inzira idasanzwe rero nararungitse aka audio kambere muri groupe ndiko nyine ndamuhayagiza sana hariho umwigeme yitwa Jojo acara sanga inbox agize bakame nukuri urashoboye bimwe ntokubwira turashobora kudukorera aka video gatoyi ndagakora aka video ndibuka naho ntavuze byose kari mwujya mu kobwa na nyina wiwe ndashobora gusubiramo gatoyi ivyo nibuka navuze nti aturumva nyoku narinje kukubwira ko wa mukinyi wa filime akomeye cyane John Kay azoba yashitse mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi tuzoja kumwakira kuri aeroport ntumbarire Bikira Mariya we none uvuze ko azoshikira hega Bikira Mariya we azoshikira kuri aeroport nyoku noneho birabuze umutinda uri mwijuru azoshikira kwa Leopold burya si kwa Leopold nyoku ni kuri aeroport ni hazoshikira nanje ndamukunda Bikira Mariya we mbega burya asanzwe ari mu gihugu ca hega muhema igihugu asanzwe arimwo ari muri Australia ari kwa Rosaria uriko uravuga amajwi umuntu arabona ukuntu ibitsiba yaranze ni ukuruhisha gusohora ijwi ry'undi muntu gusohora ijwi ry'undi umuntu biraruhisha cyane gose biraruhisha kuko haragira n'igihe umuntu agasara yabikoze umwanya muremure ariko komsa kubera bari impano iturimwo kandi ubikora ubikunda utegerezwa kubikunda kuko nkivyumvise ndaciye nibuka amajambo sokuru w'abarundi yakunda kuvuga Petero nkuru nziza shadayaganisha ku rugendo rwanyu ndiko ndabasengera shadavuga nti burya ugwaruka ku Burundi n'ubutunzi bukomeye cyane gose n'ubutunzi bukomeye cyane gose ntimufite basha narababwiye neza cyane gose ko urugendo rwa John Kay ruzogenda neza cyane uzovuga ko ruzogenda nabi shauri yake nishawambia mimi ukinda ugarama uvuga ya muhe ruzogenda neza cyane mukomera amashimana yacu kandi gwaciye rugenda neza cyane Chama umeze gute uriko urabona abajene bagukunda bifuza kugira maybe aho wageze canke bifuza guca mu ntambwe waciye je birandyohera cyane gose kuri airport twaravuze yuko uru rugendo mfashe atari urugendo rwo kuvuga ati nje gukora lancement officiel canke nje kuraba imiryango gusa ariko urugendo nafashe nubwo gufasha twavuze ko tuzofasha abantu bane bafise impano turabukuntu tubateza imbere nico gituma ugishitse ngaha nace mvuga ati ndafise umukomedi hejuru twa turayaga nashatse yuko mukorana ikiganiro canke atwenze audience rero uyu numwe mu bo tugiye gufasha kuzamura tubakorera ama video atandukanye tubaronderera ibiganiro kuri bamwebwe yego rero biranezera cyane kubona mfise uburyo n'inzira
zo gufasha abandi bantu negose uri kubafasha mu buhe buryo d'abord kora ko nibaza uko ukina filime gose cyangwa ugira amakomedi ya video gusa je mpano zanje ni nyinshi si nkina ibintu zeye video dramatique gusa ndi no stand upper ndamaze kuja imbere ya nyene cyo mukuru w'igihugu inshuro zibiri naragiriwe amahigwe twahurirayo na ba mutima n'abandi ariko si ndashika kuri ya ntambwe mbona ko nshaka gushikako kandi novuga ko Imana yacanye kuko ndibaza mu byo kuba twahuye na grand frère kuba twahuye n'umuvyeyi wacu ndamwita umuvyeyi kuko intambwe yashitse ko ni intambwe ikomeye cyane gose abarundi beshi ndetse n'abanyamahanga beshi bifuza gushikako ariko batarayishikako je rero niteka ridasanzwe kandi ndabonamwo inzira nziza cyane gose ko shobora gushika kuco ku ndoto zanje kuko uraza umuntu abana indoto umwanya wose kera kare abanye baba diaspora aba diaspora nakuze numva ngo umuntu yitwa umu diaspora bari umuntu aba hanze akorera ibintu hanze igihe kimwe canabwira mama ati mama jewe ndashobora kuzogaruka mu nzu haciye nk'amezi 2 canke 3 ngomba nje hanze nkeneye kuba umu diaspora nanje ico gihe nca ndasohora utwanje twose nahaswe kuba nko mu ntambara niho barara ahantu bita mwishamba bita mu kaborya ndaciye nja kurara hanze John Kay haheze nk'indwi 2 nca ndinjira mu nzu ndagara yerega mama nanje ubundi mu diaspora mvuye hanze abagenzi nabiganiye baciye bantwenga terega kuba hanze su kuba hanze mu rugo kurara imibu irarira gukubita hanze ni kujya gukorera hanze y'igihugu ati kabaye ngenge wari wabubikije urumva rero nanje ngira uri mu diaspora ndi mu diaspora ko narareye hanze nk'indwi 2 zose warahatswe kumubaho nahatswe kumuba dufate nk'abajya baraye hanze mu gihe c'intambara canke n'ubu bajya barara hanze ko twumva ngo umuntu arara hanze no mu bahave baba diaspora bavre nk'aba John Kay barahatswe kuba ba diaspora okay ubu nabitahuwe naciye ntahura yuko ari hanze y'igihugu ko wazamva umuntu ngo mvuye hanze ntashire ko hanze y'igihugu rero avuze ngo mvuye hanze bakacavuga ati umuntu avuye hanze no mu diaspora cyo ndavuga nti jewe rero nanje none ntibigoye kuba hanze no gutinza gusukaja kurara mu rugo none hari kibazo uraze abantu baba muri Australia akubwiye ati ngiye mu gihugu abagiye mu Burundi ariko no mu bindi bihugu byose n'ibihugu ariko uwumse ati jengiye mu gihugu ni za mvugo abakivuze mu Kirundi none mu Kirundi none mu gihugu cy'amagana kandi mu gihugu cy'iwabo urumva ni za mvugo twamenyereye reka rero mbwira abantu bakurikirana kino kiganiro mwamubonye bakame nimwamara mushigikire ko ashoboye guca hano mukamubona mukamumenya Imana arayifise mu mushigikire babwira ashobora kuduza impano y'ishobora kuzomutunga ko n'abandi batonze reka rero ndabashimira yego turambira abantu yego kirangira batwidoge shaka bose dira bakora biri yamye nakibazo jewe nsezere okay murakoze cyane reka ndabasezere ndabipfuriza kururanirwa aho muri hose mugira aho muba mwubahwe ndabakunda cyane gose niyo mpamvu nabutakambye ntataratambye ko sinigaba ndagaburirwa utigaba ntigaburira gaburirwa no umuganza abatuganza nimwe mudukurikirana kuko nimwe ba boss bacu dufise mugira aho muba mwubahwe Imana ibahezagire cyane mwongere mugira umugisha bye bye ciao ndakwemeye nzokigana sinzakubwira repetition subiramo utivuza amazina je ntavyo ushobora utivuza amazina ntavyo ushobora unyibukije ncivuga amazina niho nigeze kuvuga akantu muri anti alcohol yari teme bateguye yo kugwanya inzoga bamwe inzoga ntimumbone nabi ko nanje birashika nkakanwa mugabo muri uwo mwanya nyene urumvisha abantu naravuze akantu nti inzoga n'inzovya mu muryango zirasambuza ugwaruka rukagwara kugwana kuko gwamye kugwato gugwa mu rukabugwabo gw'abahungu rukauramuka ugwimuruka gwiro ugwimirije ndakarusigamwa gatwe ni muzere dukura amaboko mu mpuzu maze dukovye dukomeze dukore nk'abikorera atakorera amaboko ngo dutahe imboko maze duteze imbere igihugu cacu catwibarutse nkuko John Kay ariko arabikora turashimiye gose mutavyumvise mu bisubira mu kanwa musubiza inyuma mugire omenda babwire ikintu kimwe
umuntu aza gukora akavideo asubiyemo amajambo aheje kuvuga je ndamuha 20,000 asa ucuka muce mukamira John Kay ego samples John Kay anyways hera subire kandi yabo nguma turajeje reka ndabashimira gose nadukurikiranye mwese ndabakunda cyane ibintu bimana ngize bya princess by'iwanje bishabimaramaza ko utari ibintu by'iwanje. We love you so much. Mubona mudukurikirana mu partage ibiganiro byacu nimba wakonze ikiganiro tubwira cyakuryoheye mu kiganiro cy'uyu munsi kandi apana kwa mwigisha muri abaye mission ntimukomante tudushaka kumenya ama feedback yanyu mwakibonye gute cyabaryoheye ni cyabaryoheye kandi tumenye hano tukongereza naho tushaka guhindura kashibire rero abantu bose bamaze gupataja link mwebwe mu bantu bacu bizumwa abandi nabo muko muraraba ko nyene ntacu ni bom kumwageje nangene ni sawa mu bantu bacu. John Kay merci gose bakame merci no kuri mama yamaze kwinjira. À très bientôt, bye bye.